Hako indirimbo yitwa bivuge mwese ndayibatuwe mugende muyumvirize umwe wese ndaza kwisanga muri iyo ndirimbo. Ntewe bimbako ni cinema naho nyene imwe yikomedi nakunze uyu mukobwa ariko kubivuga vyananiye nagiye waboniye mera nzi ko ivy'ubwoba ntabigira nagize ndahagera ivyambaye ko je n'ubugesera naramubonye ndajugumira nivyanjanye ndavyibagira ndabura aho mbihera nawe akaguma ndabayitwengera ariko novuga nti indirimbo iri no mu vyatumye bikundwa cyane kuko umuntu wese yarayumviriza akisangamo. This is Major Talent TV. No it ibi navyo nuze urabimenya byongere mu byo wari usanzwe uzi. Tuzasubira neza mbega abana baririmbye dukunda abana baririmbye bariko baragerageza gukora uko bashoboye kugira ngo itarafu ryacu rizerera hunga abana bakungu baciye mu biki. Ko MC Bombardment ribijya bintu ariko bikora neza. Nanje nkore gute kugira ngo basi nshobore kumusumbya. Just mukaja en competition. Niyo nzigo rero nziza niko ndavuga nti nk'abantu tuba tukiri batoya bigoye cyane ko burashwa zisa ikintu ushobora gukora muri kazoza kawe kuko just ndafise indoto rero zo kuzoba umwami niyo mpamvu ndiko ndashaka gukora cyane kugira ngo nzokorere rino zina ryanje. Eyo abombardimenti intare y'umuziki king of animation, the master, the monster, the tough alien, the one and one. I'm special upon right Tizo. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. This is animation time. I'm Hoyimana bane nawe. Manzi ndagukeze andakubwiye ati warakoze cyane ko waravyonze subscribe kuri Major Talent TV. Imana ikongereza imigisha. It's animation time right now. Amateka y'abaririmbyi aho ndakugeza amateka y'abaririmbyi tuzasomenya neza mbega bage baririmbyi dukunda bage baririmbyi bariko barakorera igihugu cyacu cy'u Burundi bariko baratuma idarapo yacu y'u Burundi arimenyekana cyane kurushaho. Mbega vyagenze gute kugira ngo bashike aho bageze aka kanya? Vyagenze gute kugira ngo bashike kuvyo bageze ko bafise ubunyene aka kanya? Je ndiye MC Bombardment ndakugeza kino kiganiro animation time. Maze ndakubwira yuko neza ndi kuri Avenue de l'Independance ndibaza murabona hari inyuma yanje Finibank Top Blue Tower. Alright, izo ndi muri tower ndi muri ville aho neza twaje kuganira n'umuririmbyi Bring King. Umuririmbyi afise icyo ridasanzwe afise inandikira ishobora kuba ikurura benshi imfasha benshi cyane mu rukundo cyane. Bring King yagiye atwara ubushimwe bwiye butandukanye, yagiye aratumirwa mu bitaramo bigiye bitandukanye, arazwi nko kugiriya aho avuka baramuzi. Inyuma yaho turondereye umuririmbyi Bring King kuri telefone tukamubura, twavyabaye ngombwa yuko tumurondera ahari hose kugira ngo atumubaze ubuzima bwiwiwe kuva ku busa gushika ku 9. Twarose message ivuga yuko ashobora kuba ari kuri stade Intwari. MC Bombardment come along of the city na cyenda hagera na cameraman Trizo. It's time for action izo. Jewe ndabaza nkoriki na. Eyo Bring King urameze neza bro? Yes amen, ndameze fresh tu nyene kaba nko bisanzwe tu. Baza ko turije ngawe na market twavuye kurondera home turakubura kubera iki brother? Uje gufata ga fresheri uje gukompoza uje kugira iki ga Bring King? Oya ntabwo naje gukompoza ntabwo na just nyene ni event aho tugiyemwo hano Chiste pale kitoko nyene. Rero nkuko naba nkoresha umwanya nashitse ubwa mbere mbadaposheje hano nyene mu rwego rwo kurindira abandi tu. Bring King imbere yuko twinjira muri animation time amateka y'abaririmbyi kuva kubuza gushika ku 9. Tumanze tumenye mbega Bring King wagiyise uri kuye kuki kwanza? Bring King ni izina ry'icongereza. Bivanye n'abantu umuntu wese aho yagiye araca mu kwiga bivanye nuko yize ashobora kuba bisigura uko avyumva ariko ni Bring King like just singing bling you know. Bring King kubera iki kwanza wise umwami? Novuga nti buriya ikintu cyose mu ntango umuntu aragiharanira kuba nise umwami sukuvuga yuko ari wondiwe ubuonya sivyo? Just ndafise indoto rero zo kuzoba umwami niyo mpamvu ndiko ndashaka gukora cyane kugira ngo nzokorere rino zina ryanje. Kubera urabizi yuko n'ikigori ukigitera kiba citwa ikigori ariko nubwo cera kiguma cita ikigori ariko kikiri gito ntibisigura ko gice kira kwita ikigori
akapera kidogo ku ndirimbo ya Bring King kugira ngo abantu bumve neza neza ko ndi kumwe n'umwami. Kamaguruke kwanza. Yeah. Gihagaze banga. Zewe bimbako ni cinema. Naho nyene imwe yikomedi. Nakunze uyu mukobwa ariko kubivuga vyananiye. Nagiye waboniyemera. Nzi ko ivy'ubwoba ntabigira. Nagize ndahagera ivyambaye ko je n'ubugesera. Naramubonye ndajugumira. Nivyanjanye ndavyibagira. Nabura aho mbihera nawe akaguma ndabayitwengera. Jewe ndabaza nkora iki? Bivuge nimumparira ico nokora. Bivuge Jewe nkora iki? Ubwoba bwanje bwananiye. Eyo Bring King inspiration yiyo ndirimbo bivuge yavuye ku kiga bro. Abantu benshi bakunze kumbaza ico kibazo ariko bibaza ngo ni true story y'indirimbo ariko ntaho bihuriye n'ukuri na gatoya. Just umuririmbyi n'umuntu just a creator abo ni ibintu biba vyabaye mu kibano biba vyabaye ku bandi canke ahandi ariko novuga nti indirimbo ere no mu vyatumye bikundwa cyane kuko umuntu wese yarayumviriza akisangamo nawe ndazi kiri muto y'ivyo bintu vyakubaye koko biba bigoye cyane. Oya je n'ubundi ndacari muto. Iyo Bring King tumaze kwanza tumenye Bring King yavuze takizingahe ukwezi kwa kangahe umwaka uyuhe? Bring King yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa 12. Okay, achavukira he noneho? Bring King yavukiye mu ntara ya Muramvya, intara nziza cyane iwabo w'abami muri commune yitwa Mbuye iwabo wa Mwezi Gisabo nkaba ndi n'umwuzukuru wa Mwezi Gisabo. Iyo Bring King nyuma yaho akwije imyaka yo kuja kwishuri amashuri yiwe yatanguye kwigira hehe ayahereza hehe? Bring King natanguye ishuri ryanje rya mbere mu ku Gatumba iwacu aho bita kuri école Mwegera niyo yari primaire hama narabaye ukuntu turimuka aho twaba ngeze mu wa gatanu nja kubandaniriza amashuri yacu kuri primaire yitwa Kivoga 1 abeshi barahazi aho nagiye kwiga 6e narangirije amashuri yanje novuga mato hama umwaka muri secondaire umwaka w'indwi nawize kuri lycée communale Mbuye ari naho nagiye guhereza amashuri yanje yisumbuye hama gushika kino gihe novuga ko nanje ndi muri bamwe babonye ubujumbura ariko bahazonye n'ishuri. Bring King muri secondaire wize iki? Muri secondaire nize science B iyo bita biochimie akaba nayo narangije imbere yuko nza kwiga université ya Bujumbura. Yes, hama kuri university Bring King acha abandanya akurikira iki? Muri université ubundi ko nkurikirana igisata cy'ubudandaji iyo bita marketing and management. Bring King tugaruke ku mashuri noneho. Bring King ikintu atazopfa yiyubagiye cyamubabaje canke cyamunezereye akiri muri secondaire? Novuga yuko jewe mpereye ku bintu byambabaje ntavyo bihari kuko je namye ndi umuntu kuva kera ndari umuntu ari happy cyane. Novuga yuko kugira rinde je mbumva ngo ndababaye byaba ari ibintu bigoranye cyane ariko ku bintu novuga yuko byari byanejeje nkiri ku ntebe y'ishure nuko navuga nini ndi umuntu nasize izina ahantu hose nagenda ndaca bivanye no kuntu nama ndi umuntu ari muri divertissement cyane mu bintu vyekeranye no gutunganya ama spectacle ibintu vy'ibirori naho tubibona bijya ibintu vy'ama théâtre ku mashuri tubibona nama ndi mu bantu bavyorganiza cyane rero wamusanga ndi kumwe n'abantu cyane gushika yaho wasanga nabigisha meme n'abatware badutware cyo gihe twaba turi abantu bari proche cyane nuvuga nti rero byari ibintu byangyohera cyane kuko ushoboye kwegeranya abantu benshi kababarira ati ndi muze hano ndafise ibintu cyaka kubereka byaba ari ibintu byiza cyane kuri je kuko byarafise ahandi ahantu byamvanye naho bingejeje muri kino gihe. Bring King acha amenya ryari yuko afise impano yo kuririmba? Novuga nki je nkiri muto nko nabibabwiye nari umuntu ntari kure cyane n'ibintu vyekeranye n'umuziki narawukunda cyane kuva nkiri mutoya ari nabwo novuga muri 2013 14 gutyo nari mfise studio aho hantu naba studio ziriya zidanaza imiziki urabibona nukuvuga yuko wasanga ndi umuntu ari celebre cyane aho hantu naba abantu benshi baraza benshi twari tuzinanye ico gihe rero biba ngombwa yuko hagera igihe iradio
y'Igitega yitwa Star FM ishaka ko organiza spectacle ahantu muri commune naba yo kugira irondere impano zoba zinyegeze. Urabona barya abana bo mwisite bafise impano mugabo zitararonka ahantu zishobora kumenyekanira. Rero nkuko je nari umuntu nyari celebre cyane ahantu baravuga bati wewe urashobora kudufasha ukandika abantu baba star bose baba bari muri no commune yanyu bakaza baraza biyandikisha hano iwawe kuko nico cari kibanza cari kizu cyane. Sasa rero ico gihe kuko umva nifise n'ivyuma ico gihe ndabandika ico gihe ntangura no kuzo ndavuga ku maradi urumva nari nkina kana kakiri gatoya baza baravuga ati umuntu akeneye kuyandikisha ku maradi mugende murabe uriya mtipe brinking abari babandika. Sasa hagira igihe rero cyo kuvuga ngo batanguye ama entraînement kuko barafata kanya baririmbye bose n'inama nanditse bakaronka umwanya wo kwiyantrena nkagenda nkabavugiriza aho kurumva nije nyanse ivyuma ico gihe bakarepeta ndabarondera ama instrumentale bakaririmbira ko just nkama entraînement nyene kugira ngo baza performing neza muri iyo show. Niho umunsi umwe rero nashitse muhira natangura ndamedita ndavuga nti biriya bintu bakora sinanje sinobishobora ntangura kwiyumvira nti burya kuriya kuntu numvise baririmba bijya bintu baririmba ubwo nanje bijya bintu ntabwo nobishobora. Ico gihe nza numva hajemo inspiration y'indirimbo ya gospel ico gihe ndebuka nari ndyamye sindavuga nti reka mvyuke ndavyuka ndandika utujambo dukeya ikinza ndaryama. Maze kuryama bukeye ndasubira ndavyuka ndasubira ndandika iyo ndirimbo ndandika gusa yari rap nubwo wumva ndumwagana piste kino gihe ico gihe yari rap hama ndandika gushika ya indirimbo irakwira canahondera abahungu babiri twari tubana mwisiti nyine baba ndo buvuga ati bano bantu ndabizi twabanye ivyawe bakunda n'ivyo banka ndabazi nyine abantu mwarakoranye ubibona ndabahamagara nti je no bahunguje ko nduma NPC reka nzofate rofre namwe mufate bino bitero ubundi natwe tuje mu bande dupambane turabe hari gihe usanga bigenze bye mugurumva ntabwo twavyumvisha twe twara abantu muri ico gihe bari babayeho kubera ibintu by'ama spectacle mugurumva yuko bari batuzi cyane muri iyo city. Sasa turayirepeta indirimbo navuga ngo ku munsi rero nyeze nawo urubanza niho bagiye babona tuje nk'abantu baririmba just urumva bari batuze nk'abantu baba dancer baba abantu nyene basanzwe bikorera ibintu by'ibiteramo gusa tu ntibari bazi yuko twaba dusanzwe turirimba natwe. Ico gihe twarashoboye kuririmba gushika yaho byatangaje abantu benshi nanje ubwanje ntashoboye kwiyumvisha kuko navuga nti ico gihe naratahukanye ikibanza ca mbere ku nshuro ya mbere urumva mu baririmbyi bose bari aho hantu nk'umuririmbyi wa mbere. Ico gihe Star FM ntora nk'umuririmbyi wa mbere aserukiye commune maze guserukira commune ntangura kuvyiyumva muko numva ati bya bintu kumba wo bibandanya tangura kuvuga ku maradiyo izina tangura kuduga porepore muri commune ahantu nabatangura kubona kundi kuntu nyene indi visage cubibona nawe bitangura kuduga uko ntivyanangiriye ngaho yo radio nyene itangura irasubira yorganiza ikindi giteramo cyahuza intara yose ya Muramvya kuko nabereye ko mvi Muramvya jewe no kuvuga nkuko twari bahereye muri yo commune wacu baragiye barakora no mu zindi commune dufise ama commune 5 ico gihe je nagiye nserukira riri commune yiwacu nk'umuntu yabaye wa mbere ico gihe. Ya hama Bring King indirimbo yiwe ya mbere yayisoheye mu mwaka wa kangahe mbega? Ico gihe niko ndakubwira tumaze guserukira iyo commune ico gihe twaragiye turabandanya turakora muri iyo competition naho twaserukiye intara naho ndashobora kwitwara neza ndashobora kuba wa mbere ndaserukira intara. Ico gihe rero ntangura kuronka ama promotion bivanye n'indirimbo kuko babo byaba biri muri contract ubaye wa mbere tuzomukorera indirimbo nuko ya ntangura kumenyekana uko novuga nti indirimbo yanje ya mbere rero twagiye kuyikora muri 2018 naho bagenzi banje twari turi kumwe twaciye duforma mu bitwa FBM yari Forever Best Music mugabo Paul mama umugwi ntabwo kihari bivanye n'imvo z'ubuzima murabizi bamwe bagiye umwe ari muri Uganda uwundi ari ngaha ariko nawe yabaye nk'udeviye gato yasa nk'ubihevye ariko Paul mama kuko je nasanzwe ndi umuntu nkunda umuziki kuva kera narabibandanije. Indirimbo ya mbere natanguye kwinjira muri studio ku munsi wa mbere muri 2018. Ya indirimbo bivugi yoba ari indirimbo ya kangahe kuri Bring King? Nagiye nkora indirimbo nyinshi cyane ari izo nakora z'amakorabo ari izo bansaba nkagenda nkashira mu ijwi just nk'uma R&B nka bakinga
ariko novuga iyi ndirimbo bivuge nka Bring King niyo ndirimbo yanje ya mbere mpereye kuko nakubwiye yuko izo zindi twakoze nari muri Benz kandi umve cyo gihe zari kuri channel ya FPM ntabwo yari kuyi wanje novuga nti iyi bivuge yagiye gusohoka muri 2021 mu mpera za 2021 muri December niho nagiye kuyishira hanze nka Bring King niyo ndirimbo yanje ya mbere mpereko yahama Bring King amaze kwinjira mu muziki neza nta bantu baguciye intege ga Bring novuga ntabacintege bobo ntibarabizi bamaho mugabo just buriya mu buzima buzi ikintu ashaka ntapfica atoye niyo mpamvu burya critique mu gihe ubu umuntu uvuga turafise vision yawe ufisa ushaka kugera ahubwo nizowuririra ko kugira ngo ushike kuri ca kintu keneye novuga nta critique yarabayeho mugabo yabaye make cyane kurusha courage abampa courage nibo babaye benshi cyane kurusha critique yahama abavyeyi ba Bring King nyuma yo kubona yuko umwana wabo asanguye kwinjira mu vyo kuririmba mu vyo star abavyeyi ba Bring King bavyakiriye gutega bro novuga nti tukibitangura byari bigoye cyane urabizi nyine intanga bigoye mwisitete umwana agiye gumera ukundi kuntu bivaye n'ukuntu aba bafise mama Antarctique nyine tiga mwana agiye kubikirara ingeso izi zigiye kumubako mugabo buke novuga nka mama wanje we yavuga ati banzoheze kwishure secondaire kuko ushobora kuyoberwa wisinze ibi by'imiziki bikini kuko ntiyabona yuko ari ikintu bizoshobora muri kazoza ku inyungu noshobora kubikuramo ariko Paul mama arabitahura cyane arabitahura yahama indirimbo tumaze kumva za Bring King zibanda ku rukundo kubera kiga Bring urukundo niko novuga nti no muri Bibiliya biranditseho urukundo niryo shingiro nkeka y'ibintu byose yarananditse tuta udakunda ntazimana niyo mpamvu nawe cyo wibanda ku rukundo oya ndibanda ariko n'ibindi ndabiririmba ariko nyine urukundo tu abundi umuntu arabanza karaba byase muri societe bakunda iki bashaka iki mu bundi ugakora tu yahama twaje kubona Bring King kuri social media ziwe apostize ifoto yanditse ko niyo design navyo byo bari bikiga Bring new design novuga nti umuryango wagutse mushasha no wabona nararose maze gushika hano ibujumbura kuko novuga nti nk'abantu tuba tukiri batoya bigoye cyane ko burashwa zisa ikintu ushobora gukora muri kazoza kawe kuko bisaba yuko wiruka ukarondera kiriyo gaca hari just ugagerigera ukavuga uti ngira nanarize ico nshoboye muri ibi byose ni giki rero novuga nti new design ni umuryango usanzwe ukora ibintu vyekeranye n'amafilme movie hano mu Burundi nawo wararavye iyo talent barabona umengo hari ikintu nanje noshobora gucontribute muri ico kintu cyabo barashobora kora nyiyegereza novuga nti rero muri new design n'umuryango ukina ibintu vy'amamovies hano mu Burundi kuririmba gukina filime ivyo bintu byose birakorohera gutegura bro novuga umuntu wese niwe yiha intuzeya niwe yiha plan yiwe uko ibintu agendera bitondeka novuga nti si ivyo gusa ubundi nkora ibintu byinshi mbwa umuntu wese aragerageza akavuga ati uyu munsi ngiye muri studio uyu munsi ngiye mu gakina filme ejo nzo andi kwishura ndafise ikibazo nzo kwiga umuntu wese aragerageza ukuntu abiterateranya byose to ya tumaze iminsi noneho tubona Bring bisa naho mengo aratuje kidogo mbega uko gutuza kwawe uriko urategura ikindi kintu gikomeye cyane cyanke warabuze abagufata mu mugongo bwa mbere novuga nti ntabwo nabuze abantu bamfata mu mugongo ahubwo novuga nti nk'isora ino ndirimbo yanje ya mbere basi narabaye surprise cyane kubera ko yakiriwe ukuntu nanje ntari ndavyibaza cyane bituma yuko mbona ati bwa bundi bintu bigira akazi hari ikintu byoshobora kumviramo kuko ni indirimbo yakunzwe cyane ku maradira kinwa ahantu henshi indirimbo barayikunda cyane biba ngombwa rero ko mbanza nkavuga ati hari ibintu benshi barambarira ati dukunze kubona abaririmbyi iyo bashitse muri game bakora indirimbo ikaba hiti mugaheza ameza ngaye tukababura iyo banyikiye rero ndavuga nti reka mbanze nige kwanza abarundi bakeneye iki bashaka iki ni giki cyokora kugira ngo umuziki w'u Burundi ugere handi hantu ku yindi level dukeneye niyo mpamvu novuga nti muri iyi minsi yose maze namezi ashika kuri 5 ibikorwa ndabifise ariko ndabanza ndicara kwanza ndavuga nti ndobisohora gute hakenewe iki kugira ngo ngere kuri ryahangiro giwanje so ntabwo nicaye ibikorwa ndabifise vuba ndashira hanze ubundi ndahaturire twabonye zimwe muri label zo ngaha iwacu mu Burundi navuze izina ariko
Bring King asa naho ariko arabegera cyane. Bivugwa kandi yuko Bring King ashobora kuba ariko arasinya amasezerano na label iyo ngaha mu Burundi. Izo navyo nibikiga Bring. Basi ndabivuge gute novuga nti ya turindire novuga nti ivyo marebo nta kintu kinini no bivuga kuko nshobora kubivuga ugasanga nti ntibigenze uko mwavyumvise canke mu bitahuye kundi kuntu ariko novuga nti umunsi vyakunze ya muzobibona hazobaho tuzobahamagara nk'abamenyesha makuru abanditsi n'abamenyesha makuru habe press conference ubundi tubabwire ibigiye gukurikira nihaza ko muzobibona tu. Hama Bring King gusohora indirimbo bivuge igakundwa cyane. Mbega intumbero yarafitiye iyo ndirimbo yo barayigeze ko canke? Ya novuga totality novuga indirimbo ahubwo yaranarenze naho nari nibaza kuko naravuga nti indirimbo just reka nkore bimwe byo kuvuga ati ngira just nipime tu ndabe ibintu bazovyakira gute muri industry ndabibandanye cyane ngire ariko indirimbo nagiye gusanga ahubwo yarakiriwe cyane kuko nuko nabikubwiye benshi bisangamwo bumva umengira ikirabavuga kuko nta muntu numwe atigeze nteka akunda urabizi kandi kuba naririmbye ati nagiye kuraba umukobwa ubundi geze imbere yiwe biranka ndabira ukuntu ndabivuga benshi rero bagiye kuyumviriza iyo ndirimbo bisanga umengo nibo ndiko ndavuga indirimbo irakunzwa ku maradiyo nka yose hano mu gihugu cy'u Burundi nta namwe batavugije ama feedback ngo mandayaronkana n'ubu bavuga ati petit courage novuga nti rero ihangiro nari ndayifitiye indirimbo ya nararishitse ko cyane. Ya tuvuye kuri iyo ndirimbo nanone mbega Bring King yoba afise ihe target yiwe muri kazoza ku rwego rwiwe rw'umuziki ataruga filime ku muziki. Novuga nti umuntu wese abafise hashaka kugira kandi hari novuga nti kuba nje hari izindi nkuvunzanye zidasa niza abandi bari basanganywe ngaha rero podopo sino bizeze bitangaza ngo nshimvuga ngo ngira ndahaturire nyene ndabizeze bitangaza ku buryo ni nasohora indirimbo muzoce muvuga ati kumbe yari amajambo novuga nti ibikorwa nivyo bizivugira ariko je po mama ndafise hangira ryo gutuma abo muzi bose mubibagira. Mbega Bring King acinjira mu muziki nta muririmbyi yoba yaramwenspiye? Novuga ngo yaje nakuze ndo umuntu akunda indirimbo cyane kuva nkiri mwana mutoya cyane nakuze ndo umuntu akunda indirimbo ariko novuga ni po mama sinovuga ngo nenspiwe na naka ariko ya indirimbo zo narazikunda tu novuga ati abaririmbyi bose bakora neza naravuga nkavuga ati wow basanga ndiko ndapostinga nkagira indirimbo zabo nkazisubiramwo iki kuko nakubwiye ko kera nakorera ku ma instrumental nkitangura kuririmba novuga nti podobo abaririmbyi ndabakunda benshi mugabo ntawo novuga ngo aranyispira cyane kuvuga ati ngira nkurikire nkore nka naka ariko ya ndashaka gufokasinga nyine kuri bariya bari hari imbere tu kugira ngo ndabe yuko nzoshika ku rugwego rwawo canke nkarenga. Tumanze tuvuge kuri industry yacu yo ngaha mu Burundi tumanze turebe aba legend bacu cyo tureba n'aba upcoming. Mbega Bring King arebye aba legend dufise ngaha mu Burundi ivyo bamaze kugerako na Bring agaca areba iyo ariko araja. Mbega ga Bring urebye aba legend bacu bo ngaha mu Burundi ntibiguca intege bivanye n'ivyo ubona bafise? Novuga ngo uvuze ko binci intege sintawe neza binci bafise bibi canke bafise byiza. Urashobora kuvuga ati jewe ndevye nko mu bindi bihugu abaririmbyi bahandi barafise bino bamaze kugera kuri bino kandi ari aba legend bakoze kuva kera kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 9 bakora gushika akakanya bafise bino none jeho konje nk'umu upcoming jeho iyi industry yo ngaha mu Burinzo yishobora ko aba legend bacu bafise bino novuga ngo umuntu wese burya iyaje afise ikintu gishasha azanye gitandukanye n'icari kihahora rero aba legend bwa mbere no banabashimira kuko bafise byinshi bakoze hano mu Burundi kuko benshi hari ibyo bakoze barajanze bakaduserukira bakavuga ati uriya muntu n'umurundi hari aho bageze hari ibyo bakoze naho bagejeje rero nimba vyarashoboye kwankira aho bagejeje kino gihe natwe nico gihe cyacu kugira ngo tubandanirize hajya bagejeje sinovuga ngo bakoze bibi canke ngo bagize gute ariko novuga ati barakoze twe rero no kuraba nka twebwe abantu bakiri bashashe tuvuge duti bananiriwe hehe canke nigiki baba batakoze kugira ngo bamere nk'abandi twe rero natwe kugira ngo tuze tushobore kurenzaho sivyo twe rero nk'abantu novuga nti babapkamenge je nka jewe nihereyeko novuga nti ivyo byose biri mu byo ndimwe muri kino gihe nko wari wambajije ati kumenga ndatekereje cyane biri mu byo umuntu ariko yihweza araba ati mbega aho kugwiki kugira ngo naka nimba bariya barakoze biriya nanje noshobora gukora ibiki kugira nshobore kurenzako sivyo noshobora kurenza iki kugira ngo
nshobore nanje kumera nk'abari uri kuravuga abo hanze bashoboye kwandika amateka. Yeah, asante sana. Mbega Bring King akakanya uwo murondera iyo mwegira direct canke afise abandi yo manza gucako imbere yuko ashika kuri Bring King? Novuga nti Paul mama ndacyari jenyene wo ushobora kundondera wo nkenera ndahari tu ushobora kundondera to ku ma platform yanje yose nkoresha ni Bring King ubundi tukadelinga ubundi ibintu bikagenza fresh. Yahama Bring King nguwo gukina film nguwo kuririmba ni kiye kintu ukunda kurusha ikindi bro uvuga ati ikiyo ndakigezemo ndagifiringa sana nanje nkumva mengo ni fresh? Novuga nti byose ndabikunda ariko novuga nti Paul mama umuziki niwo ndimo cyane kubera ko hari target ndiko mfise ariko bidasigura ko na film nce ndayireka kubera ko navyo biri muri party imwe kuko byose ni divertissement ibintu byo kuryohera abantu kuko novuga nti uje hano muri entertainment utegereza gukora ikintu cyose kugira ngo umuntu azokubona ashobore kukuraba kugira ngo ashobore kuryoherwa canke agira ikindi kintu musigiye. Novuga rero muri kino gihe mugabo ndiko ni focusinga cyane ku muziki. Ni kiye kintu Bring King avuga ati jewe sinopfa mpagaritse umuziki no vyogenda gute ntarashika kuri kino kintu? Novuga nti umuziki ni kimwe mu bidandazwa nkuko nakubwiye jewe nize ndiko niga marketing ni ibintu byo kudandaza ibintu byo novuga rero umuziki nakazi muri make. Jese rero ikintu maze ugifata nk'akazi ugerageza ku buryo bwose nimba ari akazi kazokuzanira inyungu kuko nawe urumva bafise ibyo bashizemwo nimba ari ibintu giye ukarangura ukagirane uradandaza kugira ngo nawe uzoshike ku kindi kintu keneye kuko uzoshikako. Rero umuziki novuga nti nkuko ari kidandaza canje kandi gisaba yuko ari talent Imana yampaye kandi ntegerezwa kuyikoresha sivyo. Rero novuga nti mvuze ngo sinshobora kuwuheba ngo ntarose kino kintu kuwuheba hose nzi ko nshobora kuwuheba kuko n'ibintu biri mu maraso yiwanje. Sasa rero ikintu kunda burya kubwihe usanga bigoye. Rero novuga nti umuziki ndawukunda cyane ndawufata nk'akazi novuga yuko ari nawo nteze kuzoshobora no kuntunga muri kazoza kiwanje. CNC Burundi yahagaritse zimwe mu ndirimbo z'abarundi mbega kuri Bring King ivyo bimubwiye iki uvuge kuri CNC hamwe n'abaririmbyi biwacu ngaha mu Burundi uri mu upcoming? Novuga ngo nkuko nakubwiye mu bintu vyerekeranye no kwidandaza urya umuntu wese afise strategy yiwe avuga ati jewe nkeneye guca muri zino nzira kugira ngo nakanda mufate sivyo kuko nk'ubu wonye nakubwiye nk'ubu uvuze ngo nkeneye kuja kubwira abantu banwa itabi bari hebe ntuca ujuja mu rusengero ngo ngira mbarira abantu banwa itabi gacija kubwira pastor ngo urumva ngo pastor ngo ubwira ngo abantu banwa itabi ngo bari hebe no kuvuga bisaba yuko biraba ngombwa yuko nawe iryo tabu curino kugira ngo abantu uzobegera uzobabarete burya rero itabimeze uku nuko nubwo turino. Rero abantu bose bafise strategy nimba izo ndirimbo barazugaye ushobora gusanga biciye kubiri novuga n'amategeko imico n'akaranga by'u Burundi ariko novuga ngo sinshobora kujija abaririmbye baba barabikoze kuko iriya zari zo plan zabo bariko bashaka ku bari bafise target bavuga bati je ino ndirimbo ni nayikora uku nuko ndafise abantu bakeneye kuyumviriza kandi target yiwanje ndabona ko nzoyigerako. Rero ushobora gusanga bitashoboye amahirwe ntiyabagendeye nkuko bavyifuza kuko urabizi l'homme propose Dieu dispose nuko babivuga umuntu ashobora gupanga ibintu mu Imana nayo ikabicisha mu nzira zayo. Rero amahirwe novuga ntiyashoboye kubahira ariko nyene sinshobora kubajeja tu ngo bakoze nabi nizo target zabo nyene mu rwego rwo kwidandaza. Ku rwego rwa sense naho novuga nakoze ivyo bategerezwa nk'akazi kabo nabo sinshobora kubajija kuko bakoze ivyo bategerezwa. Yahama Bring King tumusabe avuge uko abona aba DJ bo ngaha mu Burundi aba journaliste TV online hamwe no kuri radio. Novuga ngo hano mu Burundi biracagoranye cyane ibintu vyerekeranye no kwidandaza kuko novuga nti jewe nkajewe nihereye ko umuntu umuririmbyi akiri mu upcoming urabize ko intanga bigoye cyane. Rero kugira ngo ushobore kuja gukonvenka umu promoter ti ndafise igikorwa kunuko nawe ushobora gusanga ari mu kandi kazi hariya afise ibindi bintu babona ko bimufitiye inyungu kuko nakubwiye turi mu rudandazo turi mu rudandazo ushobora gusanga jewe nkeneye ikiganiro canke nkeneye promotion ugasanga uwo nariko ndarondera ati amfashe ari mu bindi canke ibindi byo byagoranye akambara ati no musi nta mwanya uhari je nkabifata ukwi wanje nkavuga ati afise nzigo afise ibindi bintu byamfatiriye ariko je nkabifata kutariko. Rero novuga ngo mu bintu by'abantu nze ngaha mu Burundi ariko zindi bateye amashugwe nabo
kuko nabo barafise ukundi kuntu impano zikiri hasi bashaka kuzinyura cyane, ariko ntibamenye yuko iriya mpano iri hasi ibintu byose ni inkoko iryo mubona ari inkoko niniya iba yarabaye umuswi kabirigi kaba umuswi gakura kabisake niniya ubundi kabisake. Rero novuga nti aba promoter ngaha mu Burundi vraiment bakwiye kwisubira ko bakaraba bagafasha abantu bose tu kandi nyine bakabafasha bafise target yo kuvuga ati tugira tumenyekanisha ino mpano. Ariko po mama bariko babikora neza novuga nti ukino gihe hayo bimwe bimwe twara tubana muri iyo minsi tugitangura, ariko bumva na bariko barahindura ni bon. Yahama tumusabe Bring King imbere ko turangiza duhera heza ikiganiro agira ico abwiye abafana biwiwe n'abafana b'umuziki wo Burundi. Novuga ngo narimaze iminsi ndi mu gacerere nkuko mwavyumvise mugabo Paul mama ekamvuga ati ndaje kandi nje ntasubira inyuma kuko novuga narimaze iminsi myinshi ndiko ndiga no shanjiki no kongera kwiki ibina yaho na dekonye hari hehe igiki no kongera kugira ngo nimbiri ya ndirimbo yanje yagenze neza ubwa mbere na Meliyore kusumbya kugira ngo ntazava nsubira inyuma nk'abandi tumaze iminsi tubona. So abafana banje rero kandi ababarere bati ko mfise benshi kabisa, mfise benshi ndabarere bati nkuko mwabikoze kuva kera tukiri kumwe ntaranamenyekana ubu rero se gihe mwoca mona. So mubandanye uriya mutima w'urukundo mwari mufise kuva kera tukiri batoya tukizamuka narabizi twavanye kure n'abakunda cyane murabizi. Nkaba ndabasavye mugende mugire like share na comment kuri page yanje kuri channel yanje ya YouTube. Hako indirimbo yitwa bivuge mwese ndayibatuwe mugende muyumvirize umwe wese ndaza kwisanga muri iyo ndirimbo. Nkaba ndabasavye mugire inzigo nziza kabisa, mugire inzigo nziza, bagire inzigo nziza inzigo nziza basiguri hari abatabitawe nanje ndimo. Afete buriya inzigo ziri kubiri, inzigo mbi n'inzigo nziza. Inzigo mbi ni kwa kuntu nk'ubunya weje ndi MC Bombardment ko nkora ikiganiro aho MC Bombardment barabikora neza ko nshaka kumugirira jaruzi ngashaka tekaja aka microphone ndakamutware ivyuma ndabimwibe sivyo butangiye kumugirira inzigo mbi. Ariko inzigo nziza ni hando tuvuga ati ko MC Bombardment ribijya bintu ariko bikora neza nanje nkore gute kugira ngo basi nshobore kumusumbya just mukaja en competition. Niyo nzigo rero nziza niko ndavuga nti mugende rero mugire inzigo nziza nimba mwahora mugira ama comment n'amashya ku bandi je ndabizi ntaco dupfa mugende mukangire kajya kantu nakantu kadasaba n'umunota umwe mugende mugace mundi mumvirize indirimbo mu comment mumbarire ati courage ubundi bisigaye mu minsi zamugiye kumbona ngiye kwaturira. Tumubwire Bring King ati wakoze cyane mwami. Mwakoze cyane namwe kuntumira byari byinshi mwari gukora ariko reka mvuge nti thanks sana tu. Uyundi musi. This is Major Talent TV. No it ibi navyo noze urabimenya byongere mu byo warusanzwe uzi tuze turamenya neza mega abana baririmbye dukunda abana baririmbyi bariko baragerageza gukora uko bashoboye kugira ngo idarapo ryacu rizira hunga abana bakungu baciye mu biki kugira ngo bashike aho bageze akanya kuva kubusa kugera ku 9. Je ndi MC Bombardment ndagushikiriza cyo kiganiro. Ciao another day right Tizo.